Bakunzi b'ikinyamakuru Jimbere Magazine, mwaramutse canke mwiriwe bivanye mu wese aherereye. Aya namwe mu makuru tugiye twabashikirije yaranze ndwi. Haradutse isanganya ry'umuriro mu bubiko bw'ibigwanisho buri mw'ikambi y'abasirikare mu gisagara ca Bujumbura. Iryo sanganya ryabaye ku mugoroba kuri wa 31 ntwarante 2026. Rikaba ryarateje uruhagarara rukomeye cyane, abantu barashwiragira. Haranonekaye n'ibitari bike, amazu arabomagurika, abantu 13 baritavye Imana, abandi 57 barakomereka nkuko vyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare biraturika. Mu iryo sanganya ryatewe n'umuyaga nkuba mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa mbere ndamukizi 2026, uwo avugira igisirikare yavuze ko batazitwara regidezo kuko ari ishirahamwe rya leta kandi ko ibigwanisha ata assurance bifise. Abasamburiwe amazu canke imiduga bafise assurance bo bariza mu assurance yabo kuko ryabaye isanganya mu yandi. Umuririmbyi kuri niwe yabaye wa mbere mu higanwa Isanganiro Award igira 14 ku ndirimbo yiwe ahanihe. Uwo muririmbyi akiri muto yari kahiganwa n'abaririmbyi 10, akaba ari we yashoboye kuba uwa mbere, gutyo aca atahukana agashimwe k'umuduga uri mu bwoko bwa Lactis. Iyo ndirimbo yiwe nayo ahanihe izomara ikiringo c'umwaka wose ivuzwa incuro zibiri ku munsi kuri iyo samirizi Isanganiro. Abenegihugu bo muri komine Rutana baridogera ingene bakigwa nabi iyo bagiye kwivuriro rikuru ry'ako karere. Ivyo abenegihugu babishikirije mu nama bagirishijwe n'abashinga amateka batowe muri iyo komine, bakaba basavye ko bashikiriza ico kibazo kugira ngo amagara yabo yitabweho. Bubanza naho igiciro c'inkoko carakorotse ku rugero rushimishije. Nkuko vyiganywe n'abadandaza bo mw'isoko nkuru ya Bubanza, ngo isake nini yahora ipima ibiro 3 cyangwa birenga yahora iri ku giciro c'amafaranga 100, ubu ikaba iri ku mafaranga 60. Ingingo yo gusugura igisagara ca Bubanza iriko irashirwa mu ngiro ku rugero rushimishije. Kuva ubu muri ico gisagara nta miduga ishaje badasubira kurekera ku mpera z'amabarabara. Sabimana Isa arongoye quartier Bubanza amenyesha ko bazoca babikuraho maze nyenevyo abibazwe. Muyinga naho abigeme bagendana ubumuga ngo bubaka ingo zabo bigoranye, abandi nabo bikarangira babivuyemwo burundu kubera gukengerwa mu kibano. Ivyo vyavugiwe muri komine Muyinga ahariko hahimbarizwa umunsi mukuru mpuzamakungu hari umukenyezi. Abo bagendana ubumuga bakaba basaba abo mu kibano guhindura imyumvire. Mu Kirundo abenegihugu bafise amatongo ku mabarabara barahawe ikiringo c'imisi 3 kuba baharuye ivyatsi bikikuje amatongo yabo. Iyo ngingo yafashwe n'abajeje intwaro muri komine Kirundo kwigenekerezo rya 31 ntwarante 2026. Akaba ari mu ntumbero ko amabarabara aguma asa neza. Mu Ruyigi abakenyezi bose bibungenze bahamagirwa gupimisha imbanyi mu radio, ico bita ecography mu rurimi rw'igifaransa, yaba abafise uburyo n'abatabufise. Aho kama bagatowe n'ubuyobozi bw'ibitaro c'Imaye Sicilia biri mu karere ka Ruyigi intara ya Buhumuza. Nkuko bwabishikirije ngo ivyo vyofasha kugira ngo bakingira amagara yabo n'uwo bibungenze. Reka turangirize ku makuru y'inkino aho Uburundi bwaraye butsinze igihugu ca Chad ibitsindo 4-0. Ugo rukino rwabereye kuri stade Intwari kuri uyu wa 31/2026. Iyo ntsinzi y'Uburundi ikaba yatumye bwinjira mu matsinda yo kurondera itike ryo kuja muri CAN 2027, itsinda ibitsindo 8-0 mu nkino zibiri gusa. Iyo ntsinzi y'Uburundi ikaba yatumye bwinjira mu matsinda yo kurondera itike ryo kuja muri CAN 2027 butsinze ibitsindo 8-0 mu nkino zibiri gusa.